Ndabaramukije mwese abandi ndabakaye mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende imbonesha kure idahwema kubashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'aya makuru atosoye amakuru yizewe amakuru mba natoje muri yo bwimbitse amakuru mba nigereye ku rubuga rw'intambara maze nkavuga ngo rekanye bashikirize namwe mashe kuyumva gatanu kuri gatanu cyane mase kumva byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru rero nyene mbabwiriza biri kuvugwa mu 15 hano mu gihugu cacu c'u Burundi ko mbabwiriza biri kuvugwa mu birari byo ubutegetsi no mu mvo za politike na cyane nkababwiriza biri kuvugwa ku rubuga rw'intambara ni intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Nord Kivu hose rero ndahagira nkakubwiriza ibiriko birahavugwa dore ko ari intambara yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 aho inyeshyamba za M23 zitwaje ibigwanisho zuye imirwano zikavuga ko ngo zigomba gusaba leta ya Tshisekedi muri Repubulika Iharanira nyene intwaro rusange ya Kongo ko nabo babashyira mu myanya y'ubutegetsi ko ngo nibatabashyira mu iyo myanya muri guverinoma nabo bazoca barwana ahangaha intambara ro ibarirwamwo imitwe irenga igihumbi hano muri Repubulika Iharanira rusange ya Kongo iyo yose ikaba yarazengereje igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubutse ko nyene hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariho n'umutwe nyeshyamba wa Tabara ukomoka hano mu Burundi ukaba ugwanya ubutegetsi kw'igihugu c'u Burundi ndetse na nubwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nyene ndanakubwira yuko harimo kandi n'abakusize bakoze ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda aba FDLR nabo bari hano muri Repubulika Iharanira rusange ya Kongo ndetse harimo nabo ba M23 bavukiye hano muri Repubulika Iharanira rusange ya Kongo ndetse ngo bariko barabaza uburenganzira bwabo nk'abene gihugu ba Repubulika Iharanira rusange ya Kongo kandi tutibagiye ko harimo n'umutwe komoka mu gihugu ca Uganda ndaza rero byose kugaruka mu idonido y'amakuru nyene naguteguriye nkubwiriza n'ibikuvuga mu gihugu cy'u Rwanda mu mvo za politike mu biro by'ubutegetsi nkakubwiriza n'ibiri kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ndetse ntibagiye no kukubwiriza ibiri kuvugwa mu guvyo makungu ya kure na cyane mu guvyo ibiyaga binini reka ndakengurukire wajije gufyonda sabone we manutse asuka jambo kumutuku kanditseho sabone ugafyonda ko ndetse kandi utarahwemye no gufyonda ukazugira kahiriya tugira ngo uje wumva ivyo twaguteguriye ariko kandi ndahera ndasaba nawe utareza gufyonda sabone ko amano kwasuka jambo kumutuku kanditseho sabone ugafyonda ko amano gufyonda sabone ukomeza usangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu nibyo ko kandi uje wibuka kura dusangiza n'ibitekerezo kandi hirya gato no hariho akazojyana ufyonde kujye urabasha kuronka amakuru yacu uko tuyakugezaho kugihe nibyicanye rero ndagenda kubwiriza ariko nyene nanone ndakomeza ndagusaba ko washaringa inkuru zacu kugira ngo ujye urabasha kubona ivyo tukubwiriza dore ko cyane tukubwira ibikubiyemo ivyo amatwi yawe ategeze yumva reka mpereye hano mu ngigo nkuru amakuru yacagiye kwibanda omeriyane wacu Burundi nakubwira amakuru adushikiye amakuru atubwiye bari kuvuga ko Minister of National Defense Alain Mutabazi yoba atorotse igihugu c'u Burundi mu mvo z'uko nyene hano mu gihugu c'u Burundi hariho abagwiza tunga benshi batangiye guhunga igihugu ndetse nawe bikaba biri ko biri avugwa ko hoba hariho amafaranga y'igihugu yoba atorokanye ni mu gihe kandi nyine akomeje kuvugwa yuko kiramutse gimuhamye ko bagasanga yaturutse nkuko biriko biravugwa na bamwe mu miryango yiwe ndetse n'abajerirwa amatoza hano mu gihugu cyacu c'u Burundi yohita agarukwa cangwa se akica dore ko biriko biravugwa ngo kundahiro ya neva president nyene cubahiro w'igihugu c'u Burundi yarahiye akarengwa ko uwo arongera kumva ngo arashaka guhunga arahita amugandagura n'ivyicano birako birabirana iwacu i Burundi nyene murumva ko ibibazo vy'i Burundi ari akarorero ndazi kugaruka nyine mu idonido y'amakuru naguteguriye nanone kandi ndakubwiriza yuko inyuma gatoya ya Prosperiva
Bazombanza nyuma yo kwatangajwe ivy'urupfu rwiwe, umwigeme wiwe nawe akaba atangaje amajambo akomeye cyane kubiri kuvugwa ndetse n'ibiriko biragirizwa papa wiwe. Inyuma y'ayo majambo atangaje ahise avuga ikindi kintu gikomeye cyane, avuga kuri General nyine Joel Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuze amagambo mabi cyane, amagambo ashobora no gushira General Evariste Ndayishimiye hasi ndetse bikaba vyanatuma aheba ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi. Ndaza kugaruka nyene mw'idonedo y'amakuru naguteguriye, yabitswe ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba nyine aho twumvira uherereye, ariko nacata umudafata iminota bitarenze 10 cyangwa 15 gusa wivire vyisha amatwi yawe atigeze yumva. Idonedo y'amakuru naguteguriye ni mukanya gatoya cyane kuri mikoro nje nyene uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi, udakwema gushikiriza vyinshi cyane cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Mwese rero murakaza neza mw'idonedo y'amakuru mukanya gatoya cyane. Mwakaze mw'idonedo y'amakuru nyene naguteguriye, amakuru mushikirizo kandi mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi. Reka mbanze nkubwirize yuko hagaragaye amakuru akomeye cyane, ikaba ariyo ngingo ya mbere tugiye guheraho ari kuvugwa kuri Minister of National Defense of Burundi Alain Mutabazi. Amakuru dufise aturuka muri Ministeri y'Ingabo, biri kuvugwa yuko uyu Minister Alain Mutabazi yoba ashaka gusohoka igihugu mu mvo z'uko ari kubona ko igihugu ciwe kigeramiwe n'amatatiro cyane cyane afite asanye na perezida nyine cubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho cyane cyane ngo batari kumvikana kuyoherezwa ry'abasirikare bari kujanywa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho bariko barahonyagurika abandi bagandagurwa, bikaba bikomeye cyane ndetse kikaba ari ikibazo gisazwe hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kinambara, ho muzi neza ko nyene ari nambure guza umutwe twajibwa nisho wa 2023 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Alain Mutabazi akaba hari amakuru adushikiye aka kanya ari kuvuga ko yoba nawe ari mu mugambi wo gusohoka igihugu mu mvo z'uko nyine umutekano w'igihugu c'u Burundi ugeramiwe. Abaturage twabaje kuganira nabo harimo n'umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi kwijyanwa hanze ry'uyu musirikare, biriko biravugwa yuko nawe atacu itatangaza aka kanya, ariko akavuga ko ariko arakorwa amatohoza ngo bamenye ko ivyo minisitiri Alain Mutabazi ariko yagirizwa vyoba ari ukuri. Umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi yabaje kuvuga ko biramutse bibaye ari ukuri uyu ministri yahita aja gufungirwa mu kigo cya gisirikare giherereye Igitega, ndetse bikaba biriko biravugwa yuko nyene icyaha gikomeje kumuhama yakwamburwa inshingano ziwe ndetse akaba nawe yabasha kurungikwa mu gasho. Aro bakaba bategereje niba nawe yozaba umwansi wa mbere w'igihugu c'u Burundi akamera nk'umwansi wa mbere usanzwe uhari w'igihugu c'u Burundi, akaba ari we ari Guillaume Bunyoni ufungiwe mu kasho ka wenyene nyine hano mu gihugu cyacu Burundi, akaba afungiye mu kasho ka Gitega. N'ibyicaniro biriko biragirizwa uyu mu ministri nyuma yuko nyene caci muhamye cyuko agiye gusohoka igihugu, we akaba atacu ari yatangaza gusa nyine twaganiriye na generale umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda General Prime Niyongabo, we yavuze ko ivyoba vyose we ataco bimubwiye kwicambere ari uko we agomba guharanira ko igihugu kigomba kuba giteganye mu mahoro. Ibi kandi nyene General Prime Niyongabo yavuze ko icaba cose wenyene azaharanira ko igihugu kitazigera kibura umutekano. Twanaboneyeho umwanya wo kubaza General Prime Niyongabo ku basirikare be ko bajanywa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kurwana na M23 mu buryo bwo gufasha igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwikiza uyu mwansi w'igihugu cabo. Yabashije kuvuga ko ivyo ngivyo ari vyo abantu bo muri iki gihugu bavuga, ndetse we abaca gusigura ko abo basirikare batariko barapfa kandi Kongo nyene umugambi bajyanye bariko
bakawusohoza amahoro kandi avuga ko bozogaruka mu gihugu amahoro ari bazima. Nubwo yatangaje ayo magambo nyene, umutwe wa M23 yo uhora utangaza ko wahitanye abasirikare b'u Burundi, aho twavuga ngo abasirikare 30 b'u Burundi bagandaguwe, abandi baranyuruzwa, abandi baburirwa irengero. Ivyo rero akaba yabitangaza, ariko bakaba bigiteye amakenga yo kuvuga niba ivyo ariko arashikiriza bene gihugu c'u Burundi ari ukuri cangwa se ari ibinyoma. Birakomeye cyane rero nyene, benshi bakomeje kwibaza ku beshi bw'aba baperezida ndetse n'abayobozi bakomeye hano iwacu i Burundi. Ibi rero akaba yavuze ko arakora igishoboka cyose n'uyu ari Mutabazi atasohoka igihugu, nubwo byamazwe kwemeza n'abatoza amakuru bakora cyane cyane mu iperereza ry'igihugu c'u Burundi, bamaze kwemeza ko General Prime Niyongabo ashobora no kwica are Mutabazi ushaka gusohoka igihugu c'u Burundi. Ngayo nguko rero ibiriko biraba hano mu gihugu cacu c'u Burundi, murumva ko ari akarorero gusa. Ndakomeza rero nkubwiriza n'ibiriko biragenda bivugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi, na cyane cyane biriko biravugwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara, aho umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice binini cyane bigize iki gihugu, aho cyane cyane Kongo ishaka ko Nord Kivu yose izoyigarurira maze ikayikwizamo abasirikare bayo, maze yamara kwakwizamo abasirikare bayo ikabasha kubagira abagize igihugu c'u Burundi. Ngayo ngo ukore biko birabera hano mu gihugu cyacu c'u Burundi, cyane cyane nyene niko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, ariko hari umugambi wari warasubitswe wa balkanization, aho hari inama yateraniye muri Kenya yiga kuri balkanization, kugabanyamo igihugu cha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibice bine, aho cyane cyane bavuze ko bazofata igice cya Nord Kivu bakakigira kigenga, aho bamwe batangiwe kuvuga ko ngo bazocyomeka ku Rwanda, bandi ngo kizaba gace kigenga gakotorwa n'inyeshyamba za M23. Tshisekedi bakavuga ko abo bose ari abansi b'igihugu bashaka ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo icikamo ibice, ndetse bari kubiba amacakuru ma Kongomani bose. Ngayo ngo kuri biko birabera hano iwacu Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, navyo nakarorero. Nshuti banywanyi bacu, kamena subikiye ahangaha gusa, mwese nkomeze ndabasabe gufyonda sabone ko mukomeza kwa na 5 amakuru yanje rero nakagaruka kuri mukoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.